hanyuma ukurikira rero turatera duheza, hanyuma ukurikira rero ni ntunzereyemo n'intunzereyemo okay. Rero twavuze yuko urumva nk'abakozi babembise muri kino gihe nk'uyu ntibamuzi, abakozi babembise muri kino gihe nk'uyu ntibamuzi, hajya tuba tuvuga ati tujya rero twaciye kure uyu ntibamuzi benshi bamukoreye inzu yiwe kera muri bya bihe navuga nagenda n'ikinga ngiye kuyubaka. Rero kwanza kubona yaje naryohewe rwose kuko urumva ari kera nawe urumva ni wa kera, ni umuntu nubaha mugabo yigo yaraza. Rero nabo nashima turabashima umuryango wanyu kandi mwaratwiyumviriye ko muraduha akazi k'icya gihe batugakeneye. Hanyuma namwe niba ari gufite mudushikiriza mubaha akamikorogramu bisho mukugira kanya gatoya. Murakoze. MBC Ramba akoze nyakubahwa umuyobozi, ni ukuri n'iteka kandi ashima cyane kubona yatwiyumviriye ko akaduhamagara muri aka kanya kugira ngo tugaragaze umunezero dufise muri uwo mwanya. Sinosubira inyuma cyane kuko byinshi byavuzwe, yavuze ingene isosiyete yatanguye, yavuze ko yatanguyije 50. Burya benshi barabanye mu maso, bamwe baratwenga abandi baratangara. Je nabariye bo twari twicaranye nti ijya ariko aravuga n'ukuri ko je ndabizi neza igihe yabitangura twarabana hamwe mu rupango rumwe, narabona akigora ariko aragira ariko atangurira ku busa, mugabo murabona ari isosiyete igeze kuri uno mwanya. Jewe rero nta byinshi novuga, nuko nyakubahwa umuyobozi nobatera intege ndazi nk'ibyo mwankoreye. Jewe narifise banashima agapasere gatoya, ndi mu ba mbere isosiyete yatanguye kubakira, narifise n'agapasere gatoya, mugabo barangirira ibyigwa naje nashoboye gutahura, sinabona ibyo ari byo, barankuriramwo inzu nshobora kubamwo n'umuryango. Ni ukuri ndabashimiye, mumfashe muntize amashi tubakomere amashi. Ndavye rero akigoro mwagize mugatangurira ku ntango, ubu sinovuga ko mugeze hagati, muragize igice gitoya mugabo cy'ingirakamaro. Nashaka gusaba Imana rugira byose kuko turi kumwe ngaha iri hagati yacu, ibongera imigisha, mutere muje imbere, ibyo byinshi biri imbere muze mubishikeko, bibandanye ibanyongerera iminsi kugira ngo ibanga yabashinze kurangura kuri iyi si muribandanye, ejo mushikane igihugu ku iterambere rirama. Nibyo uno munsi mwavuze yuko mufise abakozi bariko barashika ku 400. Abakozi 400 ni benshi cyane, murabizi namwe. Bamwe bakoresha abakozi mu mazu, n'ukoresha babiri agira ati nkoresha benshi, uravye agashahara bahemba. Ariko abakozi 400 n'abakozi benshi cyane, imiryango myinshi mutunze, sosiyete itunze. Nosaba rero Imana rugira byose ibandanye baca imbere, ibongere imigisha, ibongerereze kuri iyo ngabirano yabahaye yo kubona imbere, muhone byinshi biri imbere kugira ngo ejo na hirya y'ejo igihugu cyacu gitere imbere. Bazoze babivuga bati hariho uwitwa Davidi
yateje imbere igihugu, yabaye intwari, yabaye rurangiranwa mu guteza imbere igihugu aciye mu ishyirahamwe ryateje imbere abantu benshi. Hanyuma igihugu kizokwame kibibuka kuko niko bimeze, ntimuzokwamaho. Mugabo igikuru ni uko muzoba mwasize iragi rikomeye cyane. Ndabakeje rero kuri iyi sabukuru y'imyaka 10 kugira byose abandanya ahezagira. Murakoze mwese. Murakoze cyane. Hanyuma ubundi muntu dushimira si umuntu ni sosiyete, ni sosiyete yitwa Bukeni Ritma. Sosiyete yitwa Bukeni Ritma idufasha mu byerekeye furniture. Imigambi nishoboka igihe udafise abantu bashaka guha agasima, badashobora kuguha nimwana mubona muri Asiatique mabuja ngomamagare, muze mumenye ko atari umuntu asanzwe. Nibo rero twapanye kuva kera, hari igihe twatangura n'umugambi baragizemo uruhara kugira uranguke, tuko turariha kino kibanza. Burya mwana umuntu azimvye nta giciro mvuga ni mucibwire. Muri kadereza n'ubundi wese ntabona baraduhaye iminsi yo kutazobishira abana badafite kugira ngo dushobore kwishyura ino tongo. Nosaba rero madamu hariya mvuga mu izina Bukeni Ritma yazanye n'abakozi ba kampani yabo hariya badandaza ibyuma muri Asiatique bitandukanye. Twamenye mu 2019 gutyo, hanyuma dusanga turahuje vision cyangwa dukorane. Rero ndamuhamagaye kugira ngo agere icyo dushikirije kubera ubwa mbere twakoranye neza, kandi iyo batabanza gutinya kudeni kandi tubafitiye ntitwari hano hantu kubera hazimvye rwose ndababesha. Ego uyu ni umudamu bakorana mwana wese tukomeye na kose bavyibushe. Rero reka namaka jambo hanyuma ngira nabibwira uko yitwa, ibindi nabivuze ashaka kubwa hano ni makuru atomoye akanya gatoya iminota nk'ibiri agirisha shikira abakozi ba BMBC, abakunzi bacu n'abana baturira cyo kudushigikira. tugira amahoro mu miryango no mu gihugu turimwo. Turashimiye cyane BMBC kandi turayibwiye bon anniversaire. Imyaka 10 umwana avutse afise imyaka 10 murazi ko abageze kure. Rero turabona ibyiza BMBC yashitseko, akanakorero keza muri iki gihugu cyacu. Umuntu w'umujene nk'uyu ashobora gushikako ativye igihugu, atadandaje itongo ry'umuryango, ariko Imana ikamushikana ku bintu nk'ibi. Bravo. Rero nawe uri ngaha umurabire ko akarorero, ubone ko ari igikorwa nawe ushobora gushikako. Shimiye cyane igihe namubona tuvugana ibintu by'ibikoresho, yaratwijejeje kandi ntiyadutaye mu manga. Turabona ko ari umugabo, umukiriya mwiza, yubahiriza amasezerano, kandi mu bantu benshi twaba twarakoranye ashobora kuza akakubwira ibiriko birakoreka muri kampani yiwe. Benshi mu bo twakoranye baca baguhunga, ahubwo bakaba umwansi wawe, ariko wewe twagumanye muri byose. None turashima aho tugeze hamwe na BMBC. Ego murabibona namwe, twebwe turamufunisa ibikoresho, kandi ibikoresho byiza byubaka amazu. Iyo avuze ati twubake neza, natwe tuba turi inyuma yiwe. Turagushimiye cyane, utere uje imbere nk'umuzinga. Nanjye nagushimiye cyane. Yego murakoze. Tugira amahoro ibikorwa by'iterambere
muri BMBC Burundi mu gihugu cyacu. Murakoze. Mwubahwa umuyobozi mukuru wa BMBC, batumire bashyitsi bahire kugira ngo sinihende cyane, umwe wese icyubahiro Imana yamuhaye. Abana baramutse mvuga nti tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo. Kandi amajambo meza menshi yavuzwe n'umuyobozi wa BMBC Burundi, nta kinyoma yavuzemo, kuko jewe BMBC Burundi nayimenye mu 2015 ari mu bihe bitoroshe. BMBC niyo yari ikivuka, kurya bivuze ati muri BMBC biragoye kumenya umuyobozi cyangwa umukozi mutonyi, kuko ntavyo yabeshemo. Ndibuka nkishika aho bakorera, bari bagikorera hariya epfo muri Asiatique, atari mu kintu Kigobe. Shitse aho bakorera, urabona umuyobozi mukuru, umuvuga mu izina, ushitse harangura imirimo. Ariko jewe shitse sanze uyu arimo aragufotora yitwashe, nabaza nti mbe David ari hehe? David ari aho bikabagora ati umuntu azavuga David, twetu tumubonye tukavuga tuti Mr. Directeur General. Anje kuko nabona ko ari umuntu meme no kuri tere yarashikayo avuga ati jewe mwitenga aho bagushikayo ndabe ikibanza cyawe aho kiri. Abona ko ari umuntu nyene atari wa muntu yishima avuga ati jewe ndi Directeur General wa BMBC yakora. BMBC barasakanya ko kubashimira ukuri, baratubakiye neza, turashimye rwose. Ikindi noshimira BMBC nukuri, nosaba yuko ata muntu yoyitinya. Ntumwumve ngo BMBC ngo ni entreprise, ntimuyitinye. Jewe nayo nayitinye ubwa mbere narabonana n'umuyobozi wayo, ndavuga nti none iyi entreprise jewe umuntu nka jewe bizogenda gute? Ariko nasanze uko ungana kose BMBC murakorana, nicyo kintu nabashimira. Ufise umugambi munini gose murakorana, ufise umugambi mutoyi murakorana. Icyo ni ikintu cyiza cyane nabashimiye. Si ba bantu bavuga bati oya wowe girayiho, wowe uracyari muto. Uri muto, uri mukuru muri BMBC, icyo kintu nakirashimiye cyane mukomere. Rero nagira mbonera akanya ko kubashimira, nongera ukuntu mwatwumviriye mukadutumira kugira ngo dufatanye n'urubanza. Imyaka 10 mumaze mwubaka mukora muri none Tankozi utavyeyi, murumva ko muri abantu bugushimirwa cyane. Rero umuyobozi wa BMBC tumusaba yuko Imana kujya imbere, tera imbere, teza imbere igihugu cyawe, igihugu cyacu, igihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane, Imana ibaheze igihugu.
Ego.